Amakuru yawe rero duhere ngaha nshaka ko tuvugana ku bijanye n'uyu mushiki wawe umaze igihe urondeza witwa nde mupfaniki uri hehe ibi nivyo bintu ngomba ko tuganirako reka mbanze ndamutse abantu bankurikiye ngaha abariko barabona iyi video aho turi hose nimba ari muri WhatsApp nimba ari kuri X canke kuri YouTube canke kuri Facebook uyu munsi turi tariki 3 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 uwo tujye dukorana ikiganiro ni umuntu arondeza umushiki wiwe nkuko aza kuvyivugira amaze amezi 6 agiye muri Arabia Saudite ubu yaramubuze burundu mu byo tumaze kuganira naho naramutumye ku kigo cy'amurungitsi yaragiyeyo namutumye muri ministeri yaragiyeyo naramutumye n'ahandi hose kugira ngo abanze ace kwizo nzego zose ngomba tubwire ivyo bamubwiye hanyuma dufashanye mu kurondera uyu muntu hanyuma leta nayo ive mu gacerere nimba ari igifate kugira ngo uyu muntu yagiye muri Arabia mu mategeko aboneke ndakuramukije nimba uri kuranyumva. Yego nanje ndakuramukije. Witwa ndega mugenzi? Nitwa Ntakirutimana Innocent. Innocent uruwa hehe wewe? Yewe mvuka ku mutumba wa Bushaka muri commune Izare. Yego. Nikuye kino mwaturondeye? Twabarondeye ku kibazo ca mushikanje yitwa Ndacayisaba Eliana amaze amezi 6 ari muri Arabi. Ntarahembwa no munsi numwe ntituzi yuko akiriho ntitunanavugana no kuri telefone. Ico kibazo twashaka ko wadufasha. Amezi 6? Amezi 6. Yagiye ryari kugira twumve ko mutihenze? Yagiye mu kwa 12 itarike gusa niyo ntibuka. Umwaka? Mu mwaka uwuhe? Mu mwaka duhejeje. Uvuge. Umwaka wa 2025. Yagiye muri Arabia yarungitswe nande byagenze gute? Yarungitswe n'ikigo OTA. Ikigo bita OTA. Ikigo bita OTA reka ndacerekane naco ni ikigo bita OTA bitaza kubigira ko kumbure abantu batazi icyo kigo reka ndakibereke muze muragicamo munakizi yuko nibizobashikira muzoza muravyirengera. Ikigo bita OTA wiki ndakiberetse abakunzi muri ko murankurikira. Iki nico kigo bita nico kigo cyitwa OTA. Ikigo cyitwa OTA twakibonye gikorera hehe? Gikorera mu Carama. Murakoze turabonye ko yagiye arungiswe n'ikigo bita OTA. Nyuma yo kugenda umuntu wanyu mukamubura hakurikiye iki? Nyuma yo kugenda yaragiye amaze kugenda mu minsi ya mbere yaratubwiye ko yashitseyo yatanguye muga rero mabuja kuko yaca telefone ya mabuja wiwe. Haragera rero igihe atamuha telefone ndamurungikiye audio nkarindira yuko azonyishura nkabura. Yego maze kubona yuko atanyishura niho naca telefona ku kigo camurungitse ndakibabwira burya acambwira ati kubera ataramara ajya amezi 3 ya kontra bisaba yuko umanza ukamurindira. Hari igihe mabuja wiwe kubera bari ko ngo aramupima bisaba yuko atamwanya ngo amuha wo kuvugira ku matelefone. Camanza rero kubera umudeje yarambwiye uko camanza ndareka. None uyu mushika wavuze mufandikira mushiki wawe? Ni mushikanje turavukana. None uyu mushiki wawe yari yubatse yari inkumi? Yari inkumi yari bwubake. Amariko ndabaze kugira ngo twumve uburemere bw'umuntu ibaze hariho usanga bafise n'abana n'umugabo ugasanga abantu bavugisha amezi 6 nkuko uyu afise abavyeyi arafise abavyeyi. Yego afise abavyeyi afise musaza we afise kumbure arafise bene wabo.
yego. bashaka kugira bakunzi banje nk'uko mwabinsavye abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo izina rya agence riri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusa icenda telefone niyo nyine ya Jacqueline amajana 257 61 99 49 mu kubarangira neza raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede bwo kubaka bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket abakobwa n'abahungu ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000 muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira ibiciro bizongera biduge ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3 murakoze abantu bumva uburemere bw'ikintu nk'iki burya umuntu yagiye kurondera ubuzima kandi umuryango ndakeka uko baba bamurungitseyo baba bagiye inama bakavuga ati yagiye kwiyungunganya rero agacamara amezi 6 mu by'ukuri ataraboneka ku masanamu murabona kuri pasiporo hariho n'izindi foto zitari kuri pasiporo nshobora kuzibereka nizo izi ni foto zisanzwe ziwe kandi zerekane nazo kugira ngo dukurikiye nazo bazibone izi ni foto ziwe zisanzwe ikigo cyamurungitse ngiki murakibona na cyangombwa ciwe pasiporo mwayibonye hanyuma abakunzi banje munkurikiye igihe kino kibazo ntangira kucyumva narafashe umwanya wo kuganira n'uwo muri OTA kandi tumaze kuganira akatari gake kuri kino kibazo naramwandikiye message aransobanurira ku bantu bakurikiye kuri screen muriko murazibona sindiko ndamena ibanga niko mba mbona ikibazo iyo twaganiriye n'umuntu abantu bose muganiriza muzoze mumenya yuko imbere yuko nkora ikintu mbanza uko nanje gufasha gutabaza mu bandi nkasa nk'ufasha ku mpande zose mugabo iyo vyase turabishira hanze kugira kumbure ngo dufashwe n'abandi yaranyandikiye message twaraganiriye neza mugabo vyahereye iyo kuko ibi vyabaye haize igihe kitari gitoya sindiko ndabona amatariki neza mugabo araheze iminsi tuganiriye ukwezi kurarenga umva ko umuryango wugarutse ngaha n'ubundi uvuga ati n'ubundi wa muntu wacu ntituramubona niyo mpamvu mpisemo ko tubikora gutya tukabishira public kugira ngo dufashe gutabariza uyu muntu kandi twizeye yuko kuri kose ashobora kuboneka none rero mwebwe musaba iki twebwe dusaba yuko yoshobora umwana wacu tukamubona hama ese karoswa nako gahembo yakoreye kugira ngo dushobore kwishyura amadeni ino twahavuye tujya kugira ngo tumurungike ese none wewe woba waragiye aho nagutumye hose waragiye waratelefone muri OTA nakubwiye ati ugende nko muri ministeri naho babwiriye ikibazo warashoboye kubibabwira waragiyeyo bose naragiye no
muri ministere twaragiye. mwe nande vyagenze gute? Twagiye turi batatu, jewe, mama n'uwundi mukuru wanje. Vyagenze gute? Baragiye tumaze gushikayo arabasigurira, arababaza ibibazo wo muri ministere byose, hariho ivyo bishura n'ivyo batishyura. Burya ikintu yamutumye avuga ati ivyo bintu ndumva birarenze, acavuga ati birandengeye. wo muri ministere acavuga ati genda wandike ikete yerekeye Eliana urizana uzogende kuridepoza muri ministere inkurira. Burya genda mubajije yuko iryo kete yarijanye, yigeze ambwira yuko ngo hariho amadosiye watigeze aronka ngo kugira ajyane iryo kete. None umuntu aje kurondera umuntu wiwe barinda kumutuma kwandika amakete y'iki? Kandi hari abantu batazi no kwandika, none iryo kete bojyanika gute? Ibi ni ibintu byoroshe kubwira ujya mu iki kigo. Uyu muntu yamurungitseyo agatelefona muri Saudiya kwishirahamwe yashikiyeko, canke agaca muri ambasade bagahamagara nimero z'umubose wiwe. Ibi ni ibintu vyoroshe cane, ntivyorinda gusaba amakete maremare. Kumbure bino mvuze vyanse niho ivyo kwandika amakete vyojamo kugira ngo leta ivugane n'iyindi. Sinumva kuko hariho nabo nigeze kurungikayo muri ministeri bakagenda bakandika amakete bikazotwara amezi n'amezi. Murumva abantu uzosanga ibintu vyabaye birebire gose no kuri umuntu abuze wiwe arinda kwandika ikete. Ko bari kumbure nyine bagomba kubikora mu buryo buri officiel, mugabo ni kugora abantu, ni kunaniza abantu. Kuko ivyikete ntivyihuta, ni ibintu uzogumurindiriye yuko baguha inyishu canke batayiguha. Biragoye, noneho biragoye. Inyuma y'igihe tuvuganye none je nawe nujya mugabo nkamwandikira nkakubwira ko twanaganiriye, n'abadukurikiye babonye mu message twaganiriye, wewe nta kintu uyu muntu yigeze akurondera ngo akubwire? Kuko namubwiye ko wabikurikirana akaza guha raporo we nk'umuntu wiwe utarinze kumurondera. Ntaco yakubariye? Nta kintu na kimwe yigeze ambwira. N'umunsi niho namurondeye inshuro zitanu zose, umwanya umwe mubwirako, kukanyuma niho yanyitavye. Burya acambwira yuko iryo kete atigeze arijana. Muri ministeri kete bari baritumye nde? Bari baritumye uwo ujya mu Deja, kirya kigo camurungitse. Yitwa nde? Inde? Uramuzi uwo w'icyo kigo camurungitse izina? Izina ntaryo nzi kweri, nosaba yuko norinda kuribaza, gusa nzi ko bamwitwa Deja, niryo twakunda kumuhamagara. Nta kibazo biramaze uko mubizi kose, gusa nje niko twiganiriye je ubwanje, hanyuma nije twaganiriye navyerekanye. Urumva umuntu ariko akwiza amezi 6, none mwebwe akigendayo bari barabwiye yuko azomara amezi 6 adahembwe mutavugana? Ntavyo vyo bari batubwiye. Urumva ko baba barenze amasezerano ku busanzwe. Nta muntu yobura umuntu w'amezi 6 ngo yihangane abure kumubaza. Ibi ni vyumvikana. Hanyuma kino kibazo rero je ngomba ndakiduze hejuru nanje, kuko ndashobora kwemera ko umuntu tumubura kunyene. Mbe mwamufise nimero z'ikigo yagiye, z'inzu yagiyemo, nakuvuga umukoresha z'umubose mu nzu arimo? Inzu yarimo? Inzu ziraba menga hari ahantu narazanditse tukivugana muri iyo minsi ya mbere. Muba mwarigeze kuziha kiya kigo cyamurungitse, canke ujya mu mutangana mu Deje nyene, canke mukaziha ahandi hantu na hamwe? Bajya bari ujya abanyamudeje bari basanzwe ngo bazifite. Murakoze cyane. Reka tukarukize ngaha, singomba ko tugira ikiganiro kirekire. Tuve mu majambo tuje mu bikorwa, turabi yuko ibintu byogenda neza, kandi ndabizeze ko umuntu wanyu tuzomubona, kandi vuba muzobona inyishu mukagaruka ngaha mushima. Yego, murakoze cyane. Mugire umuhinga mashari mutaga mwiza. Murakoze. Mu kurangiza je ndatanga ubutumwa ku bantu bankurikira. Je ntagwanko mfise,
ntabwo nkunda bikoramo bino bintu, ngomba gufasha. Ngomba gufasha, ibaze nawe warungitse umuntu wawe muri Arabia Saudite yagiye kuguhahira, kuko barungika bagiye gusoma, agaca agenda akamara amezi 6, wewe utazi amakuru yiwe, utazi inkuru yiwe n'imwe, urabona imwe yonyene gusa utayimenya, tuvugisha ukuri, wewe uri nyene umuntu wovyakira gute? Reka tuve muri wewe warumurungitseyo, twishire mu kibanza wewe hubwo wamurungitseyo, reka tugufate, dufate umuntu tumushire mu kibanza c'umwana wawe, mushikawe, umugore wawe, mwene wanyu agiye muri Arabia Saudite, ugaca umara amezi 6 utamubonye, mutavuganye, tuvugisha ukuri. Nico nama nkunda kubaza n'abantu, ku bwawe wewe wovyakira gute? Wovyakira gute? Kino kigo ntakeka cyo cyarahinduye izina, ngira ntikicitwa gutya, mugabo abagikoramwo bariho. Niyo vyogenda gute, niyo bogihagarika muri ministeri, barafise uburenganzira bwo kurikirana abantu bagikoramwo, hanyuma umuntu yatakaye akaboneka. Amezi 6 ni menshi, murumva ko uyu muntu ariko ararira, ariko aratabaza, ntariko ararira busema uko bigenda kose. Nta nsiguro nyinshi nta nsiguro zotangwa na zimwe mu gihe umuntu atarose umushahara, vyibuze ngo uvuge ngo ntavugana nabi wabo, mugabo umushahara urarungikwa. Umushahara nturungikwa, ntavugana nabi wabo, ntariho. Ariho naho ntawuzi ivyo yuko aramukoresha mw'iyo nzu. Zingorane ibi bintu ni bibi cane, vyambika ibara abarundi kazi bariyo, Uburundi kwanza, kuko ibikorerwa abarundi bituka Uburundi, baca bavuga ati abarundi, kandi ari umurundi umwe babiri bariko bakorerwa ivyo bintu. Urumva n'abarundi kazi bariko bakura n'ibivyago, uwuriko arabikora none, uriko arabikorerwa, uwamurungitse ntaco yokora kugira ngo ibi bintu bihave. Mbega bibaye bino bintu bitukwa nde? Hariho wari kubikemura. Je amakosa ya mbere ndashira ku kigo. Iyo numvise ikigo kitagize inguvu kugira ngo umuntu abone, hariho nk'ikigo tuganira gikavuga ati je maze guca kuri step izi nizi, ku ntambwe izi nizi ndondera uyu muntu, nukuri babikubwiye ukumva ko atako batagize, bagerageje. Mugabo uyu twaravuganye nta kintu barakora mu kurondera uyu muntu, usivye ibiganiro hagati yiwe n'umuryango wiwe. Nta ntambwe zikomeye baciyeho kugira ngo uyu muntu bamubone. Niyo mpamvu nje ngaha kavuga ati nje dukora ikiganiro kidasanzwe. Nyamuneka dusabe yuko iki kigo, dusabe ko uyu mudeje abantu bogira inguvu uyu muntu akaboneka, canke bakavuga ati ntakiriho, atakiriho bakerekana ibisigarira by'uyu muntu nuko bimeze, hanyuma umuryango wiwe nawe ukaroswa indishi y'akababaro nimba atakiriho. Ariho naho atanga barungika umushahara, kuko nayo mezi 3 yahise bavuga umukozi aba ariko arahembwa amafaranga arungika mu muryango, ntakorera amezi 3 busa. Uwo twavuganye mu babijejwe muri ministeri niko yambwiye, nubwo biruko abwirizwa kuguma yakira umushahara barungikira umuryango mu gihe bakiri muri ese zabo. Gira amahoro rero, nizere yuko uyu muntu tuzomubona. Ndacayisaba Eliane, ntawuzi yuko kiri muzima canke atakiri muzima, mugabo je reka nizere ko kiri muzima. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso, hamwe n'abayede 200. Abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline, plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 49. Je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha, 358 Iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026.